Mwaramutse nari kuraba ikiganiro kuri radio Isanganiro ku nama bari kuvuga ku bintu vy'igiturire mu Burundi. Abantu bose bari batumiwe bahurije yuko igiturire mu Burundi cyasasiwe indava. Novuga ko twese tubizi nta muntu yokwirwa arabisubiramwo. Nta n'utanga uburorero mu mashure mu mapasiporo n'ahandi wo buri kuratumwanya ugiye mu burorero bwinshi. Hakajamo n'ibintu novuga vy'inkubusuma nka bijya bakora ibya mu bloggers bakamwaka amafaranga mu polisi akamukamera amafaranga ikiyazi giturije ni extortion burya n'ubusuma bugaragara. Hanyuma igiturire kumbure n'icyagihe umuntu aguhaye service agomba kuguha ku buntu mugaka kwaka amafaranga ngizo za passport canke ikibanza cy'umunyeshure mugabo bijya vyo n'ubusuma bukomeye. Rero ucuvuga igiturire ucugisha hamwe n'abujya busuma ugacushiraho n'ubusuma bwo kubiba amatungo y'igihugu cyo nk'amatungo y'ahantu ukora. Ivyo navyo barundi babigize ubuhizi. Rero ndabivuze kubera iki? Kubera je maze amahisi mbona abantu bazavuga ijambo ngo patriote. Je mu Burundi novuga no shingira intaye ko abantu ba patriote ari bake. Patriote je ko navyumvise ngo n'umuntu akunda igihugu. Wa muntu we ukaba uzi ko umaze kujya igiturire rimwe rizima igihugu cy'u Burundi ntacyo ukunda. Igiturire giteza inyuma igihugu, igiturire giteza urubwa igihugu, igiturire uba wivye umunyagihugu wagomba guha service ku buntu kamaka amafaranga. Ico gihe wewe nturi mu patriote. Ujya mu polisi uburyo umubajije avuga ngo ni mu patriote. Umuntu ufata umuturiste ariko yinjiza amafaranga mu Burundi ariko rekana ko Burundi busa ugacugwerekana ko busa umwe umusaba igiturire canke umwiba wewe ntabwo uri mu patriote. Ntabwo uri mu patriote. Mbere wanashaka mu bihugu vyinshi watanze igiturire no wakiriye bahanwa bose umwe wese ku cyaha yakoze. Donc nuvuga ko no watanze igiturire ego nivyo ubukene ya service mugana we ntabwo uri mu patriote mu bisanzwe. Kenshi na kenshi kwanza hari abantu batanga igiturire kugira ngo barengane ku murongo. Niba harimo abantu babiri bari imbere yiwe agatagiturire kugira ngo aronke imbere y'abandi. Niba arakazi aho kuja gukora ikibazo mu bandi akananirwa cyakayoberwa kibadeka jewe ko ntashobora kubarusha mu kibazo ndabarushe mu mafaranga. Urumva nawe rimwe watanze igiturire urinya nka Burundi ntabwo okay. Sinza gukoresha amaterme mugabo kandi niho genda uriratangura mu patriote. Burya kuvuga ku muntu wa muntu wese ashaka kuvuga icyo ashaka, bashobora kuvuga kuri umukirisu, bashobora kuvuga kuri apotre, bashobora kuri umuprofete, bashobora kuvuga kuri papa wanashaka ku muntu washaka kuvuga icyo ushaka cyose. Mugabo turaba mu ngiro ubigenza gute. Kujya nyene ikintu cyose bavuga ngo vunujire anos actes. Donc umuntu umucira urubanza ukurikije ivyo avuga pane ivyo akora. Rero uravye igiturire kiri mu Burundi haje kajamo ndo n'ivyo byo kwiba ugasanga umuntu ashinzwe ishura zatwara amakaye. Donc ikintu cyose cya maronetete ukoreye uburundi mu bisanzwe ububwanse. Mu bihugu abantu bakunda igihugu cabo bararerekana nta muntu akora ivyo matricherie. Amategeko barayubaha kubera atamuntu atari kubera bariko barabasurveya aho kubera nyavuga ati kingu cy'iwacu ibintu by'amasuku abikora kugira avuga ati hari ikintu uzosanga ngo keep Cape Town clean, keep this city clean. Donc iki gisagara mu kigomeze gisa neza. Ivyo babikora kugira igisagara kigomeze neza atari kubera hari umuntu ariko afite inkoni hejuru. Hari nawe usanga abazinduka tuno munsi turagenda ahantu kuri plage kugira dukuri imicafu kugira ngo hase neza canke akabona agacafu mu barabara kagatora kakajana kugira ngo isagara kineza. Abo bantu no bakunda igihugu mugabo ukafata ukajya umuhuga cutera mu ishamba ukaburi muri babandi umushikiranganje avuga ko barikiza guhamba amazirano canke kwihagarika aho ubonye ukabuni muri abo bo nawe ntabwo uri mu patriote. Ikintu cyose mbese ukoze cha tricherie uburi kurateza inyuma igihugu uburi urakigira igihugu c'intege nkeyi ibintu nk'ivyo. Ibindi novuga nibiki hari ibintu byinshi. Donc je no kubwira ivyo bangura mu patriote nk'abo bantu ba polisi bica abantu babahoye ubusa cyangwa agafunga umuntu amuhoze ariko ikintu cyose atarekuwe n'itegeko ryo mu Burundi mbanze mfate n'iryo uwo muntu ntabwo akunda igihugu akivuga ku izina gusa kuko ukunda igihugu n'abantu bakiri mu ukunda igihugu ukanka abantu bakiri mu wumva ubu ukunda igihugu nkande.
uri umucamanza ugaca ubanza bwa ngondagode ubibona ico gihe ukunze igihugu nkande udakunda abanyagihugu bakirimwo igihugu si ukuvuga ikiyaga ushobora gukunda environnement ikiyaga n'ibiki mugabo umuntu avuze igihugu akunda abanyagihugu rero ndavye amafuti abera mu Burundi haba muri politiki haba mu bucamanza haba mu bintu vy'igipolisi haba mu mibano canke muri administration nyene vyo kugira ibiturire ari directeur w'ishure ujya muntu watsa amafaranga ntabwo yarafise amafaranga menshi y'igisagukako keshi na keshi n'ututufanga yarasigaye guza bakayabana wewe umva ukunda igihugu te cyangwa ukunda iyo nda yawe ventriote okay ugize hari umuntu bavuze comment nabonye ngaha ngo abantu barenganye mu Burundi hanyuma umupolisi agomba kubasaka avuga ati mumuhaye marasi ndabasaka bamuhamara arabareka baragenda ni ukuvuga abantu hari gushobora kuba bafise n'ibigwanisho donke iyo ugigiturire ni ukuvuga n'Uburundi ushobora kubugurisha niho patriotisme idahagaze uri umuntu aje ateka ndaguha miliyoni umpa amabanga y'igisirikare wo yamuha kubera wamenyere kuba kaboko nta jambo ry'ushonje nkuko babivuga uri umuntu winda ndende ihumira injya kandi nta muntu yo kwizera ngo uri kurakingira igihugu umva nk'abapolisi ko bashobora kwinjiza umuntu w'umnkozi y'ikibi gusa agapfa kubaha amafaranga burya mu buti cyatumye bagifata mu ndwi imwe habaye ibiturire abanyagihugu barihebura bati none iyi leta ntakitumariye nibashake bayivaneho nta nguvu zo kugwanira igihugu kitadufashe neza ico gihe igihugu carigenga bagenda batambuka nta musekano umwe yarasa woza kurasira iki igihugu abandi bose bajya bakonona nico kimwe rero abo bantu muhohotera abantu murenganya umuntu mutaye mugasha ku buntu abana babo nta kuntu bagenda bavuga ngo igihugu ni kizima kandi cyabafungiye se atakoze icana kimwe kandi cyabiciye se atakoze icana kimwe kandi cyarabimye akazi bari bafise uburenganzira bakagaha uwundi muntu ku mpamvu idatomotse itajyanye n'ivyo gusaba akazi donc izo injustice zose abantu bakora no kuvuga abo bantu kuvuga ngo n'abapatriote ni ironi idasanzwe ni ibintu byo kwihema umuntu ukunda igihugu hari ukuntu ukora ugakorana mu butungane kuko nibwo butuma igihugu gikomera ni nk'ubu nyene ufise umurima ukaza uragenda uteramo imfuku kugira zigi ibintu nta kuntu uvuga ngo uriko uragikura kundi uwo murima wawe kandi uri kuteramo imfuku ukunamo muri ubonye imfuku urayirandura ari no mpamvu ahubwo n'umuntu atari muri ivyo bintu by'ibiturire ubonye igiturire wagomba gusemerera ubona umanyanga y'ijuru wagomba gusemerera ku ico gihe uvuga uti uyu murima wacu wisange ko nyene muvuga murima wisange dufize muriko muwuteramo imfuku zizohava zibijya byose zibimare muriko muwuteramwo inyondwi je no sais pas ubukoko bw'ibigori bizohava bigira ivyo bintu mu bihagarike no muswa izotuma ino nzu turimwo muri komuteramo umuswa izotuma ishwenyuka umunsi umwe rero mu abantu mu mwita abapatriote nagira ndabacalenje ko nabwo muri abapatriote benshi muri mwebwe kuko muroga ibiturire mutanga ibiturire murashigikira ibiturire muriba ubutungo bw'igihugu murarenganya abandi bantu murahohotera abandi ubu b'abarundi ntabwo mugenda kurondera bazahirwa canke baza mu bahohoteje nk'abarusiya cyangwa abanyamerika muhotera abantu mwari mukwiye gufata neza gukingira bamwe nk'abapolisi ibintu nk'ivyo donc ayo masoroga ya patriotisme iyo ndayibonye numva ikinya numva sinzi ibintu vyo ku majambo bitagira sanse ni nk'umuntu yokugira ngo n'umukiristo ariko yiba ariko arakora bijya vyaha byose bibuzwa n'amategeko y'Imana uwo muntu n'umukiristo wo kwizina kujya dora tubivuga iyo uvuze ngo umukristo abantu ntibumvize ngo nuko batirijwe ngo nuko bivuze ngo nuko uririmvye bimwe no muri Bible bavuga ati bajya bavuga ngo mana nzovuga nti mugende mwabivu mu bisinda bazi namwe nobabwira yuko yaba hariho umuntu patriotisme ifise Imana iyo Mana mwese yobaruka kubera mukora ibibi vyerekana ko ahubwo rimwe dora tuvuga tuti aba bantu n'aba mercenaires cyanye umuntu ariko yubaka amazu mu mafaranga yivye wakagomba ngo n'umupatriote ngo tukunda igihugu ngo ababandi na nyanka Burundi ubwo bwoko bw'abarundi butemera nuko bari kubakora amafuti canke bugenda burirata ku mazina adafite sanse je sindabishigikiye nico nashaka kuvuga igihe uzobugomba kwandika ngo patriote muri comment uzobanze wiyumvire mu vy'ukuri ko we hari ikintu ca patriotisme ukora atari ku munwa gusa ko iyo ubonye akarenganyo usemerera kuko navyo biri muri patriotisme
ko ubonye umuntu yivyo uhamagara polisi bakamufata naho muba musana ikintu kandi ko nawe uri muri situation wo kwiba worenganya wogira igiturire wonyuruza amatungo ko utobikora imbere yuko utangura gutuma intoki abandi bantu ubanze witumbereze ko urutoki nico nshaka kuvuga mugira umunsi mwiza Imana ibagirire neza bye bye